turasubire kandi kuguhereza kaze inshuti nawe mukunzi wa kino kiganiro cy'amagara meza. Mu kiganiro cy'amagara meza rero cy'uno munsi tuba turi kumwe n'umuhinga mu bijyanye n'ingaburo kugira ngo abantu bashobore kugira amagara meza. Rero twiyundi kugira ngo abatari bake musanzwe mumumenyereye akaba yitwa Harimenshi Alex. Reka mbere ndamuhereze akanya abanze yidondore mu mwidondoro wiwe kugira ngo mushobore kumenya uwo tugiye kujyaga muri kino kiganiro uwo ari we. Ego murakoze kutwakira no kuduha uyu mwanya w'iki kiganiro. Jewe nitwa Maître Alex Harimenshi, nkaba ndi umurongozi w'ikigo cy'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingabo bibereye amagara meza n'ubuvuzi kama Newfortec, aricyo Nutrition and Food Technology for Health, gifite icyicaro mu gisagara hagati cya Bujumbura. Hanyuma muri kino kiganiro rero abanyagihugu batari bake bama batubaza ibibazo bitandukanye bifatiye ku magara yabo, cyane cyane mu gutakaza icyifuzo cyo kurangura amabanga mpuzabitsina. Abo rero cyane cyane ku bantu b'abapfasoni. Iyo ndwara ni indwara bita frigidite mu rurimi rw'igifaransa. Mbega nk'aho baba ariko batwumviza icyo cyifuzo ubwa mbere cyoco gikomoka hehe? Murakoze icyo kibazo. Mu bisanzwe icyifuzo cyo kurangura no kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina haba ku bagabo haba no ku bakuze, icyo cyifuzo gikomoka mu mubiri w'umuntu na cyane cyane mu bwonko no mu musokoro w'uruti rw'umugongo, mugabo cyane cyane mu bwonko bwiwe niho Imana yagishize igihe Imana yamurema. Muharamubona yuko n'umwana mutoya w'umuhungu iyo amaze kuvuka afite umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, hari igihe ujya ubona icyifuzo kije atazi n'ibyo arimo, ukazubona igihimba cyiwe kirondoka kirahagaze, ibyo twakwita mu gifaransa erection. Uwo mwana nta formation aba yaragize, nta byigwa yafashe bimubwira ibijyanye n'ibyo guhuza ibitsina, ntabazi n'ibyo ari byo, mugabo umubiri umeze uko nyene. Zaba dayimoni rero s'amashitani aba yamuteye, ahubwo niko umubiri w'umuntu uremwe. Rero nk'ubu ikibazo mumbaje kimeze mu bwonko bw'umuntu, mu cyicaro cy'ubwonko à la base du cerveau hariho agahimba bita hypothalamus, n'agahimba gatoya kaba mu cyicaro cy'ubwonko. Iyo umwana w'umukobwa amaze imyaka iri hagati y'indwi guhera nko ku myaka indwi na cyane cyane, aho gahimba karahingura inkaburamubiri cyane hormone bita gonadotropin. Iyo rero iyo isutswe mu maraso yiwe ikituma akandi gahimba kaba munsi gato y'icyo yabo gahimba bita hypothalamus kangana n'urutete rw'ugwishaza bakita hypophyse cyangwa glande pituitaire. Utwo duhimba rero tubiri, hypothalamus na glande pituitaire cyangwa hypophyse, nitwo turi icyicaro cy'icyifuzo n'ubushobozi byo kurangura amabanga y'abubatse, haba ku bakenyezi cyangwa ku bagabo. Ni ukuvuga rero icyo cyose gituma ibyo bihimba bikora neza cyongereza icyifuzo n'ubushobozi bwo kurangura amabanga y'abubatse. Igituma ibyo bihimba bikora nabi gituma ibyo bihimba bituma umuntu abigwaye atakaza icyifuzo n'ubushobozi byo kurangura amabanga y'abubatse. Rero iyo kagahimba bita hypothalamus kahaye hypophyse ubushobozi nuba yankabura mu bita gonadotropin, bica bituma hypophyse nako gatanga ibintu bita FSH, ni incamake y'icyongereza yitwa mu majambo yose follicle stimulating hormone cyangwa hormone de stimulation folliculaire, cyane kandi kagaca gatanga iyindi nkaburamubiri bita LH, hormone de luteinisation. Nk'akarorero rero iyo nkaburamubiri bita LH, hormone de luteinisation, ituma umukobwa cyangwa umukenyezi ajya mu mihango yiwe ya buri kwezi, mugo bigatuma udusabo twiwe tubiri duhagati y'igitereko mu gifaransa bita ovaire duhingura inkaburamubiri bita estrogene. Izo estrogene rero zituma umukenyezi arangura amabanga yabubatse neza kandi ntiyube mu gihimba kirondoka. Kumure turaza kubigarukako turiko turavuga ibituma bituma umukenyezi ahura n'ingorane zo kutaryoherwa n'amabanga yabubatse, ari iyo ndwara mwavuze yitwa frigidite mu rurimi rw'igifaransa. Ego ariko dusubira inyuma gatoyi, mwatubwiye ivyo bihimba byo byose bishyikira uwo mupfasoni canke uwo mwigeme ko ari byo bihimba biba byagize ingorane, biba byarwaye.
ariko nko mu munota umwe iyo ndwara iba yavuye kugira ngo umukenyezi atakaze icyifuzo cyo kurangura amabanga yabubatse n'umugabo wiwe cyane naho anayaranguye ntaze gushika aryoherwa cyane nk'uko byategereza kuba bimeze, iyo ndwara bayita frigidite, biba byakomotse kuki ibituma ni byinshi cyane mbere tutozanaga muri uwo mwanya mugabo dutoranye imwe bikuru bikunze gushika kenshi habe bishanke bitatu ego cyangwa birenga mugabo turabe bikuru bikuru. Hariho ibyo twakwita conflict interne ziba mu ngo cyane zikaba hagati y'umugore n'umugabo, ugasanga ntibiyumva namwe, ugasanga hari ibintu bakunda gupfa bashwana kenshi batongana, cyangwa ugasanga ni ibintu by'intambara zabaye mugabo bibikiyo mugabo umugore ahagumana igikomere, ari intambara koko yatewe n'umugabo cyane zitewe n'imibereho mibi y'umugore bituma agira imico mibi ituma yamatongana n'umugabo wiwe, n'ibindi mpamvu zitandukanye ngo zituma umugore abaho adatekanye mu mutwe wiwe. Ibyo iyo bibaye bituma kagahimba bita hypothalamique, kagahimba ko mu mutwe, agahimba mavuze glande kubumva kubabyumva ko mu mutwe kaca gatakaza bwa bushobozi bwo guhingura ya nkaburamubiri bita gonadotropine, cyangwa niyo gahinguye ugasanga ni nkeya gishoboye gukabura kagahimba gato kangana n'ufite bugwishaza kaba munsi ya hypothalamique aho mu kiga cy'ubwonko ariko twavuze bita hypophyse. Mu gihe rero izo nkaburamubiri zitangwa na hypothalamique na hypophyse twavuze ziboneka ari nkeya cyangwa ziboneke, bica bituma ubushobozi bwo kunezererwa n'amabanga y'abubatse ku mukenyezi guca bugenda bugabanuka mbere bigashika n'aho yo bizinukwa. Rero izo ntambara zo mu miryango ni kimwe mu bituma umukenyezi atakaza icyifuzo. Kandi muri izo ntambara ziba mu bwenge mu mutwe, kumva abuze amahoro akagira ibyo twita stress anxiety, akumva abuze amahoro akaba ababaye, bishobora no kuba byavuye no ku bindi bituma, ashobora kuba n'indwara arwaye yamusinzikaje, ashobora kuba yabuze amahera, umwana wiwe ashobora kuba yamuteye ku ishuri, ashobora kuba yikeka ko umugabo wiwe amuvanga nubagendera mu bandi bagore, byaba ari byo cyangwa atari byo, cyangwa akaba bifitiye ibyemezo, cyane akaba abona ati turi mu bihe by'ubukene, twugarijwe n'ubukene. Ibyo byose bituma umukenyezi abura amahoro mu mibereho yiwe, ibyo twita amahoro yo mu mutima, ni ukuvuga mu bwenge, mu bwonko, biratuma atakaza icyifuzo n'ubushobozi byo kurangura amabanga yabubatse, aribyo twita frigidite. Ashobora kandi kubiterwa n'uko yanduye imigera y'indwara ishingiye mu gihimba ciwe kirondoka no mu nzira zitembereza umwanda mutoyi, ibyo twita infection urinaire. Ku batazi iyo ndwara ukuntu imeze, nobabwira ibimenyetso biranga kugira ngo umukenyezi amenye ko ayirwaye. Iyo umugore yanduye iyi ndwara tuvuze ifatira mu bihimba by'irondoka no mu nzira zitembereza umwanda mutoya, aribyo twita infection urinaire, arangwa n'ibimenyetso bikuru bikurikira. Hari igihe azana ibintu byera byeruka bizananye mu gihimba kirondoka mu nzira y'umwanda mutoyi, kandi bikamota akamoto atari keza. Mu mvugo y'ikiganga babyita lekore ku bashobora kubyumva, cyangwa perte blanche. Ibyo ni ikimenyetso cyerekana ko yanduye amamikrobe cyangwa umugera ufatira mu gihimba kirondoka. Hari igihe kandi wa mukenyezi yiyagaza mu gihimba kirondoka hakaza n'uduherehere, akumva arasasa akumva umengo yumviza mu rutoke yiyagaza. Icyo gihe kandi hari igihe atayuma umugabo ariko ararangura amabanga yabuze n'uwo mukenyezi, wa mukenyezi agatonekara kuko mu gihimba kiwe kirondoka nta mazi ahari atuma habomba, ibyo twita liquide livresia biba ari bike, ugasanga uko kumva mu gihimba kirondoka gutuma atonekara ababara, mbere n'inyuma yuko umugabo aheje kurangura amabanga yabuze wa mugore akaguma asasaswa, ibyo twita dysphagie profonde. N'icyo gihe rero uwo mikorobe aba yaranduye utuma yumva mu gihimba kirondoka agasasako akababara ariko ararangura amabanga yabubatse.
twa duhimba turi imbere mu gihimba kirondoka dutanga amazi abombesha mu gihimba mu gihe bariko barangura amanga yabubatse ku duhimba batitagerane do bakora ntidusubire gutanga ayo mazi kubera yuko hari igihe ariko tuba twarafashwe n'uwo mugera watumye azana bya bintu byera watumye yuma mu gihimba kirondoka watumye yiyagaza icyo gihe kuryoherwa n'amabanga yabubatse ntibiba no mu gihe umugabo yoba ahejeje kurangura amanga yabubatse agasohora intanga ibyo twita terme uwo mugore yarwaye ibyo twita infection urinaire birangwa n'ibyo bimenyetso bitatu twababwiye arashobora gutakaza icyifuzo no kuryoherwa n'amabanga yabubatse atashobora asa n'umugabo hanyuma kandi hariho igihe abagabo usanga barangura amabanga yabubatse n'abagore babo batabanje kubategura mu mutwe kubategura mu nzira zibiri mu kuvugana utujambo turyoshe akatapfa gusimbirako nk'igitungwa nk'igikoko cyangwa ugasanga ntibabanje ibintu byo gushushanya babicishije mu maboko cyangwa mu bihimba bindi by'umubiri ibyo twita karese kugira ngo bashushanye abatwumva batahuye n'ikiriko turashegura kuko ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho abubatse barabizi mu ngo kandi abatubatse bagomba kubimenya kuko ejo bazokubaka batabimenye usanga baguye mu ngorane zituma n'ingo zisambuka icyo gihe rero y'ibyo bintu bibiri byo kuvugana utujambo turyoshye imbere y'icyo gikorwa cyangwa naho gukorakorana ko hagati y'umugore n'umugabo imbere yo kurangura amabanga yabubatse kandi bakabifatira umwanya ukwiye bikaba bitabaye bagapfa gutangura ayo mabanga batogusimbira ko gusa mu mutwe hadateguye neza usanga umugore akaba yiteguye kuza kuryoherwa n'amabanga yabubatse binabaye naho bikaba ibintu bidashimitse ugasanga ibintu byo kuyembyayembyako icyo gihe nabyo ni igituma hari n'igihe usanga umugore ari mu kamenyero ko kunywa inzoga burya bumara buva mu nzoga buhinduwe n'igitigu aribwo bita acetaldehyd dehydrogenase burasangangura mu mubiri w'uwo mugore insanganyangabo cyangwa vitamine z'umubiri wa B ukaca usanga iyo zibuze hypophyse na hypothalamus itakaza ubushobozi bwo guhingura inkaburamubiri bujeje guhingura aribyo twita insuffisance hypothalamo-hypophysaire icyo gihe rero umugore ashobora kuca yuma mu gihimba kirondoka kubera kubura za vitamine cyangwa za nsanganyangabo z'umubiri wa B hanyuma icyo gihe amaze kumara mu gihimba kirondoka y'amazi abombesha mu gihimba kirondoka cy'umukenyezi mu gihe cyo kurangura amabanga yabubatse ariyo twita liquide reproduction ahingurwa na twa duhimba turi imbere mu gihimba kirondoka ariko bita glande do basole abuze aho kuryoherwa ahubwo aratoneka arakababara mbere n'inyuma yo kurangura amabanga yabubatse agasasatwa aribyo twababwiye mu mvugo y'ikiganga bita dysphanérie profonde icyo gihe rero urumva kiba kibaye ikindi gituma kubera kunywa inzoga hari n'igihe ibyo twita regime alimentaire deficient ni ingaburiro idakwiriye byangombwa bigaburira umubiri na cyane cyane za nsanganyangaburo zo mu bwa B zifasha ubwonko ku rwego ruhambaye hamwe n'indemamubiri cyangwa poroteyine cyangwa ibinure bikwiye icyo twita lipide cyangwa graisse iyo ibyo bintu bitatu byabuze mu ngaburo y'umukenyezi kenshi uzoca asanga yonze cyane ni ukuvuga yonze cyane ni uko indemamubiri poroteyine n'ibinure biba bike mu ngaburo mugabo akagwiza ibikorwa bituma bishobora kugenda yonda iyo ngaburo rero idatanga izo ndemamubiri zikwiye n'ibinure bikwiye na za vitamine zo mu rwanda ni ibintu usanga abantu bamenyeye kurya mu miryango mugabo nta kintu byiza gihambaye ata kintu kirimo bigaburira umubiri mu bijyanye n'iby'indemamubiri ibinure icyo gihe yizera bigize umugenzo wiwe n'ibindi z'inkozo asanga nk'ibiharage ugasanga mwiza gake naho nyine ku rugero ruto umubiri niwe ucukena ibinure indemamubiri na za nsanganyangabo zo mu rwanda rero abantu bohindura uburyo bwo gufungura hariho n'igihe umukenyezi aba yarigeze kurwara igikomere muri kabi gisa n'isana n'ibyo kurangura amabanga yabubatse nk'ubu nk'akarorero bavuga inzira zibiri akaba yarigeze gufatwa ku ngufu bakamukorera ibyamfura mbi bamufashe ku ngufu akaba ari umugabo umwe cyangwa umuhungu umwe cyangwa benshi bamukuranye ko mu mwanya umwe bakamubabaza gushika naho avaho azimutse icyitwa zina muhungu cyangwa ikindi icyitwa zina mugabo kubera ibyo gufatwa ku ngufu twita violence sexuelle ibyo rero yashaka gutuma agwara igikomere cyo kuzinuka iby'amabanga yabubatse akaba afite ubwoba yuko abagabo bose bameze nk'abo bamufashe ku ngufu bakora nk'abo akamunezero bazana uretse gusinzikaza ubuzima bw'abo bubakanye
ibyo naho yubatse akubaka abiri mu mutwe ntazigera aronka umunezero n'icyifuzo cyo kuranga amabanga y'abubani. hari igihe umugore kandi ashobora kurwara iyo ndwara yo gutakaza icyifuzo no kuryoherwa n'amabanga yabubatse abitewe n'ubwo bafite yuko yohava asama imbanyi ni ukuvuga inda adakeneye, ibyo bita grossesse non désirée. icyo gihe ubwo bwoba afise burashaka gutuma ubwonko butaba bwiteguye kwakira umunezero akura mu guhuza igitsina n'umugabo wiwe, bigatuma ya ndwara zita frigidite yo gutakaza icyifuzo no kuryoherwa n'amabanga yabubatse ku mukenyezi bikica kiza. muri make ibyo nibyo bituma bikunze kuvuga bikunze gutuma umugore atakaza icyifuzo no kuryoherwa n'amabanga yabubatse, iyo ndwara yo twita frigidite mu mvugo y'ikiganiro. reka dufashe abariko batwumviriza, kuko dufatiye ku byo mwariko murahashyikiriza mwavuze ibintu bijanye na infection urinaire. abariko batwumviriza turabizi ko tukiri kuri iyi ndwara bita frigidite. mbega iyi infection urinaire hamwe n'iyi frigidite birakira? Ego cyane, iyi infection urinaire turafite imiti kama ikomakomeye ishobora kuyikiza kandi mu kiringo gito cyane. nk'ubu nk'akarorero, umugore yafashwe na ya ndwara ifatira mu bihimba by'irondo, bituma mu gihimba cy'irondoka huma, akazana bya bintu byera biciye mu gihimba cy'irondoka bimota nabi, akiyagaza. yokora ibi bintu bikurikira: arashobora gufata ibumba ryera ni ukuvuga argile blanche, agafata ibiyiko 15 by'ifu y'ibumba ryera ryateguwe neza ku buhinga, apana ibiraro biyoronye mu mwonga, hanyuma akabikoroga mu mazi angana n'amaritiro 2, ni ukuvuga ibikombe 4 bya mironko. mugabo ayo mazi akaba ari akazuyazi, akayashyira mu ibase uwo mugore yoshobora kwicaramo. ya mazi ari akorogeye muri ibyo biyiko 15 by'ibumba akajya yicaramo iminota 15 yicaye muri ya mazi. mu ngumba harimo ibyunyunyu byinshi za calcium, za fer, magnesium, manganese, cuivre, zinc, molybdène, selenium n'ibindi. ibyo byose bica bifasha mu gusangangura amamikrobe cyangwa imigera ishobora kuba yarinjiye mu mubiri w'uwo mukenyezi, na bya bintu byera bihagirana bivamo. amaze gukira rero na twa bintu bitagarane do bacteria tugenda dutanga ya mazi abombesha mu gihimba cy'irondoka mu gihe umugabo ariko ararangura amabanga yabubatse. mu kubw'ibyo rero iryo bumba ryera rica risangangura ubwoko bwose bw'umumikrobe bushobora kuba bwaramuteye n'ishobora kwihangana ngo bugire twita resistance. hanyuma hambavu yo kwicara mu mazi y'akazuyazi arimo ibumba yoca abikora mu gitondo, saa sita no ku mugoroba, cyane akabikora mu gitondo avuye ku kazi amasaha yose aviriyeko no mu ijoro mbere yo kuja kuryama, mugabo kakaba gatatu. bisobanura yuko ibyo biko 15 yakorogeye mu maritiro 2 y'amazi akishyira mu minota 10, ayo mazi arakazuyazi akabimena iyo ahejeje, sibyo asubira kwicaramo. none ibyo bikora mu kiringo kingana gute? icyo kiringo rero ngomba mvuga yicaye mu gatatu ku munsi, mugabo ababyeyi yicaye nk'akabisubira yoca abikorana no kunywa amaritiro 3 y'amazi, akanyiremo indimu 2 muri buri litiro. kuva amaritiro 3 ku munsi kuva mu gitondo ku mugoroba, n'indimu 6 zakanywe muri ayo maritiro 3. ibyo rero bica bituma abasirikare barwanira umubiri biyongera mu mubiri kubera insanganyamatsiko cyangwa vitamine C iri mu ndimu. mu gihe izo ndimu ziba ari nshaka kandi zidashyizwe ku itara no ku zuba inyuma y'uko zamaze gusoromwa zavuye ku giti. rero ibumba rica rica inyuma, amazi y'indimu agaca imbere, bikaca bisanganywa mu mikorobe aho uri hose mu mubiri. mu kiringo kiri hagati y'iminsi 7 n'iminsi 15 byatevye, uwo mukenyezi aba ameze neza, agasubira kwiryohera no kuryohera umugabo wiwe mu by'imibonano mpuzabitsina. mbega umugore none iyo bayigwaye yokora iki cyangwa yo kwifata gute? umugore iyo bagwaye iyo ndwara, ubwa mbere uvura ikintu kiba cyateye iyo ndwara kugira kimenyera. ni uko ubwa mbere yokwegera abahinga banonze ibijyanye n'iby'indwara iyo zizanana n'ubuhinga bwo zivura. hanyuma igihe yumva yatakaje icyifuzo akumva bitamuzamo, akabegera akabagisha inama, bobo bazi ibituma bitandukanye n'ukuntu umuntu yabigwaye. namba ari infection urinaire yabaye
ya ngwara ifatira mu bihimba by'irondoka twamye tuvuga nuko aca yibuza rya bumbana y'amazi yo kunywa nka twebwe twose turafite n'ayandi bakozi duhingura abakomakomeye gusumba n'ibyo mugabo ibyo mvuze n'ibyo umuntu ashobora gushikira bimworoheye hirya no hino mu gihugu n'abantu bari kure y'Ubujumbura. Hanyuma ikindi nacyo nko mu gihe byaba byatewe n'uruhagarara ruba mu miryango mu ngo cyangwa hagati y'umugabo ni ukwiga inzira yocamo kugira ngo atorere inyinshi ibyo bibazo igihe azoba atekanye afite amahoro yo mu mutima niho honyine ashobora kugarukana umunezero mu byo kurangura amahanga y'ububatsi. Namba ari umugore n'umugabo batakunda gushushanya imbere yo kurangura amahanga y'ububatsi ibyo twita stress babishyire mu gukorakorana ko mu bihimba bikarigwa bituma umugabo n'umugore bashuhira ibyifuzo by'amahanga y'ububatsi aribyo twita zone erogene. Ni byiza yuko batangura kwiga gufata umwanya ukwiye imbere yuko batangura igikorwa nyezina cy'amabanga y'abubatse bitegure mu mutwe na cya gihimba bita hypothalamus gitangure gihingure za nkaburamubiri zitera gushyuha na cyane cyane ibyo twakwita neurotransmitter biramoka ku makuru bakora hariho dopamine, acetylcholine na norepinephrine. Ibyo bihingurwa mu bwonko muri aka gahimba bita hypothalamus nibyo bice bituma amaraso menshi arundarundana mu gihimba cy'irondoka haba ku mugabo cyangwa ku mugore kandi mu bwenge bakaba bafite amahoro atekanye kandi biyumva namwe atari indwara barwaye cyangwa atari imirire mibi babayemo atagituma muri bya bindi byose twavuga bitera iyo ngorane. Barashobora kumara nk'iminota iri hagati y'itatu n'itanu mugo hariho n'abayirenza bakaba bamara n'iminota 30 umugabo agikora icyo gikorwa n'umugore akibishaka. Mugabo iyo bishitse umugabo agahagarika ubwa mbere ibyo twita ejaculation bashobora kongera kumara hagati y'iminota 30 n'isaha mushobora kumara n'amasaha abiri atanuma babaye n'umugore ataruma mu gihimba cyo kirondoka ibyo twita sécheresse vaginale. Icyo gihe rero ibyo gushushanya bobikora ibyo nabyo byonagura icyo gikorwa. Yanywa inzoga yoca yihagarika yakunda kurya ibintu akaco bifasha umubiri cyane akaba mugabo afite n'ubushobozi bwo guhindura izi mfungurwa mu by'ukuri zitagira ubuzima muri zo yoca bihindura akabifata gakeya mu kukagira cyane naho akabisubirira n'ubugari bw'imyumbati akazora ry'ubugari bw'ingano bukaranga akabusimbuza ubugari bw'ibigori bukaranga kandi bwa bugari bw'ibigori n'ubweruka bakura hanze kujya nabwo wabuze hakabusa n'ubw'imyumbati kuko baba batakaje ibintu byinshi. Ikiba gisigaye kinini ni isukari na cyane cyane iyo biyita amido igira kandi ingufu n'inkomezi mugabo mu kugaburira ubwonko si gihambaye hanyuma agafungura neza. Hanyuma ikindi nacyo mu gihe yoba akunda gutangura amabanga y'ububatsi afite ubwoba ko umugabo ahava mu babazi ibyo yobikura mu mutwe ahubwo ntabwo umugabo arangura amabanga y'ububatsi ku rugero rurenze ubw'umugore ashobora kwihanganira bo kwicara hasi bakaganira ukuntu yoza arabigira adakoresha ibyo twita violence atagira ku rugero rurenze ubw'umugore ashobora kwihanganira bakaganira ati deni wifuza ko byogenda uko wongera gutya bagakora ibyo bumvikanye hano umugabo nawe akaba yiteguye kumva izo mpanuro kugira ngo ntagire ibibazo wundi kuko umwe ataryohewe n'ubundi ntawe umunezero wuzanana kuko intumbero nyamukuru mu byo kurangura amahanga yo kwiryohera no kwinezereza wewe wa mugore cyangwa wa mugabo ahubwo ni ukubikora wabanje kubaza icyo uwo mwubakanye nawe kimuryohera akaba aricyo umukorera kugira ngo mwese mwuzuzanye atari aho iby'amabanga y'abubatsi aho kuba umunezero biba bibaye isoko ry'amaganya mbere washaka isoko ry'isambuka ry'ingo n'urugo rukononekara. Haba mu bijyanye no gufungura hariho ibintu umugore yatakaje ubushobozi n'ibyo kuryoherwa n'amabanga y'abubatsi ashobora gufungura akagira nyambere bikomakomeye gusumba ibindi hambavu ya bya bindi twari tuvuze. Hariho nk'akarero nk'intete bita sezame cyangwa uburenda arashobora gufata intete bingana n'ibiyiko 12 bikaranze ku munsi agahekenya ibiyiko 4 bijya binini kugera mu gitondo 4 saa 7 ku mugoroba. Muri sezame ahakura ibinure bishira ku bice 58 kw'ijana mu mfungwa zose dufite hano i Burundi. Sezame nizo za mbere zifite ibinure byinshi kandi bitigera na rimwe bizirya imitsi kuko bigizwe n'ibyo twita les acides gras essentiels
akinure kibi bita cholesterol kirimo gituma imitsi ikoberana ikagabanuka ukuntu yangana maze ugatuma amaraso atembera neza birimo ahubwo niyo cholesterol iba yabazengera tuzame igenda igabanya buhoro buhoro amaraso agasirikira neza agatembera neza mu mubiri. Sezame rero iri mu bifungwa bikorera mu gihimba cy'ubwonko bita hypothalamus na hypophyse nakajyana biciye mu binure itanga bita retikini no muri vitamine z'umugwi wa B zirundarundanye muri sezame. Tutibagiye rero n'indema mubiri zirimo gushaka ibice birenga 18 kw'ijana bica bituma rero ubwonko bukora ku rutonde ntizongereza ubwenge gusa ngo umuntu afata ku mutwe atekana atama no gushangashigwe ahubwo zinatuma hypothalamus ihingura ibintu twita neurotransmitter imwe n'ababwira bita dopamine norepinephrine acetylcholine hambavu ya sezame baronse ibintu bita ginseng n'ibyo bita ginkgo biloba ibyo bakabironka byahinguwe neza bifite ubushobozi bwo gukora mbere ku rugero rusumba na sezame maze bigatuma ubwonko buhingura ya neurotransmitter cyangwa inkaburamubiri muri andi majambo bituma mu gihimba cy'umugore n'umugabo bariko amanga harundarundana n'amaraso menshi kandi ntavemwo hakiri kare. Hari n'abagabo iyo batangiye kurangwa amanga yabo data icyo kigo turi usanga ashobora no gusohora intanga ibyo twita ejaculation akiriko gusa ashusha umugore ataranatanguje igikoko ariko iyo yaba yihereza ibintu bigwiriyemwo sezame agahekenya ibiyoba byinshi bikaranga akarya icyangwa bikinazi cyangwa indoa z'okoko aronse bya bintu bita ginseng na ginkgo biloba byobyo bica biba ibitangaza. Iyo ngorane yo gutakaza icyifuzo no kuryoherwa n'amabanga y'abagore atari umugore ibitakaye ntabwo tuzakuyibona ahubwo asigara yiryohera naho umugabo yomara isaha yose cyangwa isaha n'ijana n'amasaha abiri ntiyuba mu gihimba kirondoka mu gihe basanganywe amahoro yo mu mutima nta muntu nabwo kubakwa neza. Hari akajambo ushikiriza abo bariko bakumviza mu gusozera kino kiganiro cyacu. Mu gusozera kino kiganiro ijambo bashikiriza nuko abantu bakwiye kwemera guhindura uburyo babaye changement de mentalité si ukuntu biyumvira uko bafatira ibintu. Hari ibintu byinshi twabonye abantu barya bakanywa bagashira nyambere ko bibaryohera mugabo atari byo bikenewe mu mubiri yabo ahubwo bizokonora n'ubwonko aho nituvuze n'izindi ndwara biteza kuko atari iyo mbere twari dufite. Abantu bakemera rero guhindura. Ikindi nacyo nuko abantu bamenye ko mu byaremwe n'Imana harimo inyinshi z'ibibazo byinshi dufite aho n'ibumba umuntu yoyibona akibaza ngo ni vyondo oya mu byigwa byakozwe n'abahinga mbere mu kamuzo n'ibitabo bitandukanye byanditswe n'abahinga nk'igitabo nk'akarore cyitwa recette couleur d'argile cyangwa l'argile kigeri n'ibindi yerekana ko ibumba mu moko yaryo arenga indwi ifite ubushobozi bwo gukinga no kuvura indwara zirenga 300 mu buryo butandukanye rikoreshwamo. Igikenewe gusa no korera ryahinguwe neza n'abantu babifite ubumenyi n'ubuhinga n'ibikoresho hanyuma rikaruhura abababaye harimo na za ndwara zishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwo mu gitanda nk'uko duhejeje kubibona. Hanyuma kandi n'ibinyobwa abantu bamenyereye kunywa nk'inzoga ego n'ibyo uwazinyweye biragoye ko yiheba kubera yuko inzoga iratera ubuja mu muntu ariko itera amagorwa menshi mu mubiri no mu mutwe mbere ikagira n'ingaruka ku byo kurangura amabanga y'abubatse. Nicyo gituma abantu barakwiye kwemera guhindura. Hanyuma arabakeneye naho impanuro zavuye zirenze izi boturondera tukabagurira ibyo tudashoboye kumbure gushika ko mu kiganiro. Mwari kumwe na jewe Maître Alex Harimesh umurongozi w'ikigo Nifoteke Burundi. Mushobora no kuronka n'ibindi biganiro byinshi bitandukanye tumaze gutunganya kandi dusanzwe dutangira ubuntu hamwe n'ibindi tugiye gutunganya. Musavye kuba muri umwe mu migwi ya Nifoteke Ingaburikiza irenga 150 kandi mushobora no kuza mwironkera ibiganiro byacu biciye mu buryo bw'ama audio hamwe n'amareresi video mubisanze kuri YouTube Nifoteke Burundi hanyuma mukabyumviriza mukabikurikirana umwanya uwo ari wo wose mushakiye mutarinze kubidusaba
kubera yuko ari bwo buryo bwiza kandi bworoshe bwo kuronka ibiganiro byacu umwanya wose mubigombeye. Kandi mugeze kuri YouTube ntimwibagire gufyonda ahanditse s'abonner canke subscribe hamwe no guca mufyonda ku kantu kameze nk'agakengeri muca mubona mugafyonda ahanditse toute canke all kubumva ururimi rw'icongereza. Muri ubwo buryo muba mushoboye gutuma igihe cyose turungitse ikiganiro mu buryo bw'ireresi canke video muca mubimenya kandi kaca kibashikira mutarinze kurinda kukirondera. Hamwe n'ibyo rero tukabasaba yuko igihe muronse izi nyigisho z'akanovera kandi ku buntu mugire n'umwete wo kuzisabikanya n'abandi mu kuzinyanyagiza hirya no hino mu Burundi no ku isi, maze muri ubwo buryo mukaba mwifatikanije n'ikigo cy'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingaburo ibereye n'ubuvuzi kama Nifotec Burundi muri kino gikorwa cy'iteka cyo gukinga no kugabanya imibabaro mu bantu biciye mu buvuzi kama.